nkuko uri kurangurikirana no munsi wawe wo kukurikirana inyigisho zikwerekeye wewe umwana. Mbega urashobora kwibaza ati mbega jewe umwana ufise uruhe ruhara mu muryango mu bijanye n'indero. Mu bijanye n'indero rero umwana wewe urafise uruhara runini, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo wumvire so yakuvyaye kandi ntugakengere nyoko ashitse mu butamakazi. Ukuri kose ukungana uciye ubwenge ku myaka ufise sinzi, ariko urumva ijambo ry'Imana rivuze ngo wumvire so na nyoko kandi ntugakengere nyoko ashitse mu butamakazi. Mwana uri kurankurikirana urakwiye kumvira so, kandi nyoko wawe yakuvyaye ntumukenge uko afise akamaro kanini cyane. So niyakubwira ati mwananje genda ukunakuriya mwumvire, kuko niso yakuvyaye. Nyoko wawe niyasaza ntumukengere umufate nkaho umenga ntawuzi nakavantara. Oya, ni mama wawe yakuvyaye, nahazoba yitwaza akabando agenda arishimikiza agenda arajugumira. Ni mama wawe. Mama wawe mwubahe, so ntumukengere, wumvira abavyeyi, kuko arivyo bizoguha iteka ukaba umuntu w'ikimazi, ukaba umuntu abantu bose babonye bashima. Ujya mwana arubaha abavyeyi, ujya mwana arumvira se iyavuze aca yumva, nyine yavuze aca yumva, kandi ntakengera abavyeyi. Ivyo bizoguha iteka. Ijambo ry'Imana rishishikara kutubwira urukuri ntugushore. Hari igihe usanga umwana ari umwana adafise ukuri muri we, kandi ukuri nagira ndakubwire kibondo we muyaba kuri kurangurikirana, ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Ahandi avuga ngo umubeshi angana n'umurozi. Iyo uri kurabesha so cyangwa ukabesha nyoko naho ubutaniye n'umurozi. Ndaguhanura rero kugira ngo ntubu umurozi, ariko we umuntu akunda abavyeyi. Urumva ko Bibiliya ishishikara kuvuga ngo urukuri ntugushore, bo n'ubwenge n'indero nziza n'ubukerebutsi. Urukuri ntugushore, be n'ubwenge n'indero nziza n'ubukerebutsi. Mwana urakwiye kubaho uri umunyabwenge, ufise indero nziza ukagira n'ubukerebutsi. Ivyo ni ibikorwa vyiza utegerezwa kugira ngo uheshe agaciro abavyeyi bawe, kandi aho naho bazonezerwa, bazovuga ati koko umwana wacu Imana yaradufashije kumurera, Imana yaramutojeje indero nziza. Nubwo abavyeyi bawe ari bo bariko baragutoza indero nziza, ariko umenye ko ari Imana ica muri bo. Mwana uri kurankurikirana urakwiye kubaho mu buzima bwo kunezereza Imana, eka mbere mu buzima bwo kunezereza abavyeyi bakwibarutse, kuko so na nyoko ni banezerwa n'ukuri bazubaho mu munezero. Kandi nyoko yakuvyaye nahimbagwe bw'umunezero uri kuratera abakwibarutse ni Imana. Imana iguhezagire. Mwana muyabaga waruka urakwiye gushira umutima kuguhanurwa n'abagukurira n'abagusumba n'abavyeyi bawe, kugira ngo ejo ntuzuvunagurwe utagira igitaba.